canke mwiriwe bivanye n'aho muherereye. Naheruka kubashingira intahe y'ubuzima bwanje bwo mu mashuri mato mato. Nabwiye ingene nize niga kure ahantu kure, ingene bahora bansiga kw'ishuri bakansaba yuko ndabaha amafaranga nivye kugira bashobore kundindira. Ndababwiye ingene nabihaniwe. Mu kintu nibagiye nuko hariho ijambo ryinshi kenshi bakunda kuvuga ngo waripfutse ikirago. Nabwiye ko nakojeje ubugaramarike, ivyo nibisanzwe. Ukwifuka ikirago rero nibisanzwe cane bivanye n'intara twarimwo. Hari ahantu hakanye urashobora kwifuka uburengeti hama ukarenzako ikirago kugira ngo imbeho igabanuke. Hari ahantu hakanye cane, nokubwira ko kw'ishuri twavyuka dusekanye amenyo. Umva nko hegereje mu kwa gatandatu hoho warajugumira kubera urume. Ahantu twaca mu gitondo haba hari urume, haba hariho mu mvura, haba hari igipfungu, hari hakanye. Rero kwifuka ikirago ni ikirago nyene, ukuvuga ni bikangaga bivyo bacisha bagasasa mu mazu. Natwe rero ku gitanda canke ku kirambi twarifuka ikirago. Narifutse ikirago, ni ibintu bisanzwe cane. Yego nukuvuga ikindi novuga iyo ntara twarimwo nuko umwana akwije imyaka 15 yategetswe kuja kuba mu ndaro, baca bamwubakira inzu yiwe ntiyasubira kubana n'abavyeyi. Ariko ingorane tubona ubu nuko tubona yuko hari abana bashobora gushikana n'imyaka 25 bakibana n'abavyeyi, cane cane ngira kubera haga canke ko ntibashobore kwiyumvira nkuko abaruguru bavyiyumvirako. Ubundi umwana amaze gukwiza imyaka 18 yategerezwa guca yibana. Okay rero reka tubandanye n'igice kigira kabiri. Igice kigira kabiri c'intahe yanje ndaza kukibabwira amashuri yanje yisumbuye ukuntu nayize. Nabwiye ko twimutse ari mu kwa gatanu, abandi bana bariko bariga nanje sinariko ndiga. Dushitse rero muri iyo ntara ahantu papa yari yaguze, dusanga hari umuntu ahaba. Bari barahaye indaro bigiye bavuga ngo ubugererwa, sinzi ko ubugererwa bukihari, aca yanka kuyivamwo iyo nzu. Vyabaye ngombwa yuko tuja kuba ahantu mu mwonga, ahantu mu gahinga. Abantu ari umuntu yari yubatse ibare, akabare inzu yo kudandarizamwo inzoga, hanyuma iratangwa gusenyagurika, yari yarayihevye, haca arayiduhamwo hari ahantu mw'ishamba. Ndanamushimira ko yakoze cane kudutiza aho hantu. Abantu rero baraza bakavuga bati hari umuntu yaje aba mu mwonga, abantu bakaza bikabatera ubwoba. Turi abana 5 kuko nanje mu nyuma nahavuye ndabashikira, nahavuye nduga. Imana iramfasha numva nasanzwe ndagira Imana numva ntibapfuye nkuko nabibabwiye ko baje kwicwa. Batakurikiranye intahe yanje mushobora kuraba ngaha munsi muri link mukayikurikirana intahe ya mbere. Twabaye mu mwonga amezi atari munsi y'abiri. Kuva donc hafi cyose tuba mu mwonga nyine. Abantu baragira ikigongwe bakaza bakatubwira ati hari ahantu dufise umwabo w'ibijumbu muzoze mugaburira abana. Abandi bakaza bakatugemurira ibiharage, umva abantu baratwitaho cane, abantu twabana. Imana yabahezagire, barakoze cane. Twarahabaye rero badufasha ibiganiro vyo n'uwo muntu, nabavuga ati nanje ntaho nja, ntaho mfise. Haciye nk'amezi angahe turamenya ko hari ahantu handi hari inzu ata bantu bayibamwo. Duca papa arahasaba, turagenda turahaba, tuba muri iyo nzu nyene mu nzira kugira tuzoshikire idoto twabamwo. Nyamuna yaradutije turahaba, dutangura kuba mu nzu kandi twaba tuba mu mwonga. Ubwo tumaze kuba muri iyo nzu rero natwashitse dutangura kuza turarima rya tongo ry'iwacu, ariko tutarashobora kuribamwo. Haraca iminsi rero mu nyuma abantu baramuhanura, baranavugana n'uwo twaguze. Turashobora turakaba, acaza muri iyo nzu twari twasavye, hama duca dushikira mu nzu y'iwacu. Mu nzu rero y'iwacu rero twashitse twari twaguze, duca tutangura kuhaba. Ubwo nyene twahashitse ngira ngo haciye nk'amezi 2. Konkuru yo mu wa gatandatu yabaye tukiba mu mwonga. Ndibuka ingene vyagenze, navuye ngenda kw'ishuri ryari twegereye
nkiri tugishikayo ndavuga nti nk'ubu nogenda nkitegura mu bandi banyeshuri ntushobora kuzokora ko nk'ubu hama nanje nkabandanya niga ndagenda rero kuraba umwigisha yigisha ahantu ku musozi wa Humure ya mbere n'Imatari ya kabiri sinzi nyine bayise hama arampa ikibazo ndakora naraba nivo wanje muri we acabona yuko ahubwo no kwiga uyu mwaka ukurikira nico nzoba umuntu atora ku nkuru hama nkaca ndamutera iteka ryo kuba umunyeshuri atoye ku nkuru aho hantu arambwira ati rero wewe reka uzoze ku mwaka uzoze kwiga kubera kugira ngo umenyere byoca utora ku nkuru mu mutima navyo numvise neza ariko ntabwo nari bubwire nahavuye ndavyemerana hama twari dufise radiyo ndibuka tuba nyine muri ako kazu kari agashamburete ko mu mwonga ahantu mu Gisaka nta na shambure kari gafise nta twabana aho nyene twese twarasasa tukarara aho nyene muri iyo nzu nagari radiyo twari tuyifise twari twayimukanye numvise radiyo rero numva bavuga yuko hari abantu bashaka gukora ko nk'ubu bari ahantu batize ngo bagende bandike nimero 5,000 niko rero guca mvyuka ndagenda ahantu bita Nyakibanda ndahasanga umuyobozi yitwa Kanuma niwe yararongoye iyo centre ndanamuramukije Kanuma nimbonye ushobora kubona iyi link ndayigutuye ndanagushimira cyane kubona waranyemereye gukora konkuru yaciye anyemerera rero gukora konkuru wa mwigisha wa hahandi araza aramubwira ati uwo mwana arabesha ntiyize nareka azokora ku mwaka uza Kanuma yavuze ati uwo mureka akakora ko impapuro zihari hama bikamunanira ikibazo aranyemerera ndakora ico kibazo konkuru rero mu gatandatu sinashobora kuyitora kubera mwumva ko ntari nanize ariko kubw'ibitangaza by'Imana nuko hageze kuvuga amanota bahavuye bavuga yuko ibintu byo gukora ikibazo muri college communale byari bihavuye okay hama nsubira inyuma gato ndakoze ikibazo ndatashe muhira mu nyuma rero mu kucenda agera gutangura jewe naje ndiyandikisha muri college communale yatwako n'abamuyobozi nyine rero nyine gukora ikibazo hama ariko nca ndatangura primaire kuko amashuri ya secondaire ntabwo yari bwagiye gutangura ndatangura mu gatandatu kuri rya shuri nyene bazi ko nzoca ntorerako ndagenda ndiga ukwezi kwa mbere figaho 9 n'icumi turiko turiga rero niho ya mashuri ya college nayo yatangura nca ndagenda kw'ishuri bariko baraba biyandikishije ndamubwira n'umuyobozi twari kumwe n'umuhisi w'umugenzi wanje yitwa Decimas bari bamuzi nkoza n'umuryango wiwe yari umugenzi w'umwana nakunda cyane twakundana ndibuka ko naja kumuraba n'igihe niga muri kaminuza yakora muri rurare umusirikare nyuma ndagashinga yapfuye uwo mugenzi wanje rero niwe twari twajanye ngaha kuri iryo shuri baca baravuga amanota bazorabirako twe nawe rero dusanga dufise amanota atari ntabwo yari meza kuko murumva yuko abandi bize nanje ndi mu bintu bitagira ikimazi vyo kuja kwa muganga n'ibiki ariko wa muyobozi n'umwe ndamubwira nti rero jewe ni umushuri nuduhe kuko twari babiri nuduhe ishuri twebwe tuzomenya aravye ukuntu twari tubishaka n'ingene twari tumeze aravuga ati ntaco muzoze kuraba abanyeshuri batangura nimba ikibanza kihari nzokiba niko rero ku wa muhungu wewe yapfuye hamwemereye kuwa mbere we yagiye asanga ikibanza kirahari aramwemerera acaraza nanje rero arambwira yuko asanga mu kurya shuri duhura dutashe ati banyemereye kandi ikibanza ndacariho nawe nuze tugende twaje tugenda duca mu idirisha iryo shuri ryacu ni kw'ishuri nta madirisha ariko twaje duca mu idirisha dutora ya makaye nari maze kwiga amezi 2 turagenda turatabura impapuro
yavukiye mu Cankuzo aragikora i Bujumbura aca amera nk'uwanse ko niga muri secondaire ariko nanje ndaforsa umuvyeyi mama aranyemerera duca turagenda dutangura gukopesha wa muntu yari yadutije yanzu rero ntave bagira ngo namwibagiye uribuka wowe wadutije yanzu y'umwonga n'ubu yaradandaza ahantu mw'isoko y'Imugera muri Mishiha komine Mishiha aca arangopesha amakaye arangopeshe ipataro mu nyuma ndatangura ndiga ntabwo kwiga rero tubona ahantu tuba ni kure hamwe rero na wa mugenzi wanje tutangura kwiyumvira gusaba indaro bwa tube ahantu hafi twaciye turonka inzu umuntu yari yaguze yahoramo abanyarwanda ico gihe iyo nzu nta bantu bandi bari bwayibemwo yari nk'umwuga nyine jewe nabwiye ko vyangendanye ivyo kuba bari umwuga ndamubwira nimba twarabaye umwuga hano iwacu aha ni kuko tutuhaba ca tuganira turayisubiramwo turayikubura nuko ari meze nabi turayisubiramwo tubigira neza ubwo turaza turabiramwo n'uwo muhungu turataha muhira iwabo bakura imyumbati baduha ko jewe iwacu ntitwari bwame ntabwo twari bwageze ivyo ntitwari bwamenyere ngo turime neza turagenda turabaho biga muri college communale Kigamba abo twiganye ndabaramukije mwese Imana ibahezagiye ndabakumbuye cane hari aho tuza turavugana ngira muranyibuka twarize rero wa muyobozi yaduhaye irya shuri turamubwira ko tutazomutetereza duca vy'ukuri twariga turashaka umwete ngira nta mwana muri twebwe yasubiramwo mu bitaro bishaje twaramenya jewe nari mfise mu ntumbero mvuga nti aba bandi twigana hahandi mu Zibazi ndashaka yuko tuzohurira muri kaminuza kuko jewe narumva yuko uko bikose nzo kwiga kaminuza nari mfise umwete mwinshi cane okay hama rero papa amaze kubona yuko namaze kumenyera abajije abandi aravuga ati reka namwishurire aranyishura amadeni nari mfise Imana imuhezagire n'uwo acitanga umuvyeyi mwiza cane hama ndabandanya amashuri ngarutse gato igihe nari nigwaje ya maladie imaginere hari igihe nacishamwo nkamera nk'uwisarisha ariko Imana yari yashatse kunyereka yuko kizira gukinisha ibintu ni bibi vyavuye bishikira rero mu mwaka w'8 igice ca mbere cabaye nagwaye malaria icishika no mu mutwe ndibuka yuko ico gice cose sinigeze naciga narimvira ibintu nkaca ndabishira mu ngiro ni kuvuga narara amaso ijoro ryose ivyo narota narinzi ngo nivyo ubwo nyene n'ubuzima bwa amezi 3 ntakomeye mu mutwe yari amezi menshi cyane kuko kenshi umenya yuko bitameze neza mu mutwe wawe ubona yuko ari wowe uzi ubwenge kurusha abandi narabayemo rero ubwo buzima ari naho nandika impuzu ndaza ndazandika ko siriduwe aho arabumva icatuma banyita siriduwe nico naho vyavuye niyita ko mfise ubwenge bwinshi ncaca ndavyandika ku mpuzu abantu bagaca banyita siriduwe rero utarabizi kuko yabona no mw'ishuri naguma mba mu bambere nongera menya ntasubiramwo n'uwo mwaka w'8 nyene nahavuye menya ntasubiyemo bafata amanota y'ibice bibiri bayateranye hama rero mu 8 ndamumara uko entreta nca ndagenda kubera nanimutse ntakomejwe muri Mutima Mweranda nca ndagenda kwa patiri ndabasigurira ubwo nca ndakomerezwa mu Remera nca nja mu muhari w'ingendanyi n'abamariyari narasengeyo cane nabona yuko ngira ngo nohava mvuga ngo Bikira Mariya turiko turasengera ahantu bavuga ngo ni kwa bukuru ndabaramukije n'abantu twasengana ico gihe twasenga nabona umengo Bikira Mariya umunsi umwe azotugendera nari umuntu yizera cane ariko mu buzima busanzwe ntabwo twahavuye ntabwo twari twatunze cane ariko jewe muri ico gihe muri wa mwanya papa atari karavyumva neza ingene yodihira atabitahura yumva umengo nari kuguma muri primaire je naciye nigira umugambi wo gutangura kwiga kunywa
maze kuva muri bwa buzima nabamo bwo mu munani mu gice cya mbere nagarutse niyumvira ingene noshobora kubaho mu gihe ntaronka amafaranga menshi ntangura guca amafaranga yo kumwa nari mfise abakiriya benshi bariyo baje b'ikigamba nk'uwitwa Gwamo n'abandi benshi hari abantu benshi namwe jewe nari umuntu w'umukwaferi niganye mu windi yitwa Gregoire yari umukobwa nawe yaramwa cane twakoresha urwembe n'agasokozo agasokozo kamwe karyamye ukuye kamwe gafite utwinyo nk'uko ashirako urwembe aca rero ndamwara umuntu namusigira umushatsi akeneye mukeya mwinshi ubucube n'ibiki tuvuye ku ishuri rero jewe icyo nakora kwari kumwa amafaranga nkayaronka ndibuka muri ya nzu twatanguyemo twe n'umundi muhungu umwe mu nyuma twahavuye tuba bane mu nyuma tuba abana 8 rero imibano y'abajene rero bakiri bari muri adolescence aho usanga itoroshe cyane mu nyuma bahavuye bagiye bangira inama mbi yuko kunywa inzoga nari nazihevye nshiga mu wa gatandatu ndibuka mu kuziheba iwacu bariko baradandaza inzoga nanafashe inkoko nje kuramukanya kwa mama wacu mu nyuma babona burije barambuza bambujije nce birukanze baca barenyiruka ko baramfata nca ndazana nkakurara mu muhira ndara mu biganogano ndashavura cyane ko ntagiye kurarayo kandi bumva bankunda ingenda ingenda ijoro nca mvuga yuko nabitumwe n'inzoga nca ndaziheba kuva rero icyo gihe nanize nimuka ntanywa inzoga okay mu munani rero turi muri rwagwaro abantu bashika 8 hariho abariho n'abandi bamaze kwitaba Imana ndahoje imiryango yabo ariko abariho ndabaramukije baciye tuje hamwe rero barangira inama bati resha Jerome wowe ukwiye kunywa inzoga ntitiwe ntuzotunanira gusorora baranyigisha gusorora kunywa inzoga cyangwa kuja ku nkamwa nkaca ngenda nkaca nza gusorora twasorora inzoga z'imiraha inzoga z'iminanasi urwagwa ntabwo twaja mu biyeri nyine twaja mu bikorwa aho ariko Imana yarafashije ntizambujije kwiga itabi naragize rirananira Imana ishimwe ko ntaremenyereye ni byinshi twagiriyemo nk'abana nyine b'abadolescent tunywa inzoga tw'abantu turabajene gusa nta bintu tutakora bibi kuko abana batagira nta ndero twaba dufite dimwe kuko nta catugera bamenye Imana ikintu tukubwirwa n'ikintu barakizi nta kintu catugera rero hama mbaho uko rero niga mu 9 hari ikintu cyambaye ko ntashoboye kwibagira ndibuka tuvuye muri etide turi kumwe n'abantu b'abakobwa babiri ndabaherekeza bijya by'abana bakundana nyine harimo umwe twakundana niga mu 9 hama rero dushitse imbere hacaza abasoda babiri umwe mbona akuyemo umusipi atakumbaza ngo kwezi w'abakobwa batariko baranyishura arankubita hushura aramubita nkubise rero nsubira inyuma ndabaherekeza hacavamo umwe rero muri abakobwa acagenda arambeshera mu mabanyi w'iwacu aravuga ngo abasoda ngo basanze ngo turiko turasambana n'umukobwa ngo baca barankubita nyamuntu babibwiye aca bishikana muhira ndiko ndabashingira intahe kugira ngo bafashe gukorera abana banyu canke mwumve ko hari ikintu ishobora kubafasha mu nyuma rero nuko maze kubishikiriza bamaze kunkubita bagashika muhira bavuye bamfatira ibihano umuvyeyi umwe yafatiriye ati nta kintu nzosubira kumuha kijanye n'amafaranga ko acajana mu bako niko bavuga ariko je ndabibutse ko naho amwamahera n'ibindi yifitiye hama rero ibihe byose rero imaje nk'iyo ndayigumana baguma bazi yuko nyine ndi umwana w'ingeso mbi nk'uko hanyuma ndiga nibuka mu mwaka w'icumi hariho niho natanguye kugira
natanguye kuba nsubiramo ibintu byo gusubiramo mu ishuri kandi ntavyo namenyereye. Nasubiyemo mu icumi, nasubiyemo igicigwa ca tekinoloji nimba atari physique, umengo ni physique, ko bari bagabanije ivyigwa twakora mu icumi, hama nca ndakora ndamenya, nca ngenda kwiga muri college, mva muri college communale nca nja kwiga i Murore. Je rero numva yuko mu bintu nokwiga harimo ibintu vyo gucapa. Mu nshuti zacu rero harya abana je mpora mvuga nti ari bishoboka umwana umuntu yomureka akicagurira mu vyo akeneye. Je numva umengo nokwiga gucapa. Sinzi rero ndabiganirije mu bantu b'inshuti zacu, kuko murazi ko kera twiga tuvuga tuti dufise ba marume, dufise bande ba tata wacu bazodufasha turonke ubuzi. Urumva navuga nti ntabwo nobankira kuko nibo bazonsabira akazi. Ndavuga rero jewe nshaka kwiga gucapa, nshaka kwiga ibintu vyo gucapa kuko ndi muri rya shure muri college nije nacapa kenshi iyo habaye amateatre, narabacapira utuntu bamanika tw'utu afishe, naravuga amazina, narakompoza amazina nkayavuga, nari mu makino y'ubugenegene. Nibuka ikindi gihe hari mu kwicumi le 13 twibuka igandagurwa ryo mu bwanwa mugani Rudoviko wa Gasore, narakora impoho ya Mugogore ukuntu tukashiramo amasera y'amakinga, mu nyuma nshashiramwo urusera rw'imoto, tugaca dushiramwo ubunuze ubwantu bw'ikibiriti, nayikoze neza nkaca tugira ibintu vyo umuntu akarasa. Hama rero duca duha impoho wa kibi, nagenda yivanga ariko mwebwe muraza kuyivangura mwumvirije. Ndibuka rero uwo munsi iyo mpoho twari nakoze yakini yajamwo ntuze yanashizemwo isera y'imoto, sinzi n'ingene nayitoye. Hama hageze gukina hagera ko uwo muntu arasa uwitwa kwa Gasore, yarashe babona urubeya, babona umuntu aratemvye, ko umva ntabwo yamushikirije ko babonye urubeya, babona umuntu aratemvye yirutse, abantu baciye bakinjura. Twari ku kibuga ngira ngo abari bahari murashobora kuja ku mantere Nyamashishi muri komine Kigamba ku mugwa mukuru wa komine. Yararashe abantu bariruka n'abapolisi barahungabana nyine baca kuba bamwe babirutse kuraba umuntu ko yapfuye, abandi baca gufata uwo muntu yari karakina iyo role. Je nakunda gukina irore ni se nk'umuzungu, nafata kuko narinzi utuntu tw'ugenegene, urumva ko namwa no kujisha ndabizi, narajisha nyene ubwanwa, nafata nkajisha nkashirako ubwanwa neza no ngaha mustache nakubitako nanuze na perike. Wabona nyine nta hantu wabona umuntu yafatanirije ubwanwa nyine, wabona umengo nyine umuntu, iyo babonye umuntu atasa n'abandi kenshi bamenye ko je ndiko ndakina, arona kindi irore y'abagore nkashirako amabere nkagira iki nyene nakinye rore jewe babona ko umengo narabiviye. Nako ndababwira rero ingene naciye mpeza muri igice ca mbere c'amashuri yisumbuye. Ico gihe rero nabaho abantu banze muri Mariale, abandi banze mu Ngeranyi, abandi banze utwa tugenegene, abandi banze muri ivyo nyene utwo tuntu naza nkora. Izina ryanje ryaguma rizwe. Hama mu icumi ndahamaze, ndagiye muri ise y'Imurore. Ibintu vyabayeho rero, habayeho ikintu bita complexe d'infériorité niko bavyita. Hari ukuntu bavuga ngo abantu bavuye mu makoko, akantu ko kuvuga ngo uvuye muri koko. Kera nkiri muri secondaire, nkiri muri college communale, iyo hageze kuvuga igifaransa nije sinagenda ntishuye na dynamique, baca bashira mu ishuri rero bakurikije yuko nisigura mu gifaransa, bavuga bati reka genda muri lettre moderne, ati niho yovamo. Rero nababwiye ingene wa muntu w'inshuti yari yamuje kwiga bimwe vya ETSA, bimwe vyo gucapa, nacinja kwiga ivyo za lettre. Cikayo rero numva ubwoba nyene bw'umuntu avuye muri college, numva umengo bazomfusha abandi nyene, bibaho nyene ari mu bintu vy'intuze vyo kumva nyene yuko ntazomenya, nishiramo ko ntazomenya. Ariko kubw'amahirwe ndamenya,
ndunguruzwa ndaja muri seconde ndamutse n'abantu twiganye muri seconde twari twiyise ngo J10 tw'abahungu 10 twari tuzinanye mu bintu byinshi ngira ngo barabizi ndabaramukije mwese abantu twiganye muri abantu twita J10 ndabaramukije harimo abantu benshi bateye imbere vraiment byagenze neza iminsi twabanye ndabashimiye nyarize rero iyo seconde iyo igice cya kabiri ndashikana muri cumi na turi muri iyo J10 ndibuka ko hari abantu baje muri 11 ndamutsa cyane umuntu witwa Kabuteranya Evariste muravuga muti ndamuvuze gute n'umuntu yaraje afise ameze nk'umuntu yigunze ukuntu atari abantu batavugisha cyane je ndamwegera ndamuvugisha ambwira yuko kuri Tanzania akavuga igiswahili arakinyigisha icya giswahili Kabuteranya wanyigishije cyavuye kingirira akamaro mugira nzobashikira mu ntara yanje izobikurikira iki ngene igiswahili nigishijwe n'umuntu twakundanye abandi batamwegera je ndamwegera hama nzobabwira akamaro kacu mu ntara yanje mu ntara zizokurikira muri iyo secondaire rero naho rero nabandanije mwa rero nagiye nari Kimyozi amafaranga nakoramo umukumwa ayo nakoresha nyene ibintu by'ubwana mu byumva twinywera twatuyoga tw'inanasi twaryoherwamo nta mafaranga nigeze ntunganye nyene ngo ndayakoresha ikintu c'akamaro vraiment mugabo naragerageje kwirondera hama nuko ndatora konko exeta natoye exeta twatoye ngo turi batanu mwana 15 twigana muri 13 muri lettre moderne cyane n'aba certificate twari bake cyane batoye konko cyo gihe nuko hageze rero kuja muri kaminuza nibuka yuko ico gihe ibintu byo kuja mu gisoda byaciye bihagarara kare abantu babanza kuja muri service civique obligatoire hama bakaca babandanya ubwo rero jewe nasanze bihetse ivyo bintu ntivyabandanije nuko ikintu novuga nkuko nagenda camwo mu vyo nabonyeho muri seconde mu ntara nuko niga muri 10 ndibuka yuko bimwe vyo kuraguza n'ubundi ntivyaje kubera abaroza aho bongira twasanze bari cyane ndibuka ku bana makuraguza iyo barwaye muhira ndagenda nsanga y'umupfumu kwako ntivyagenda mu cagihe nari nkiri mu mugamba akanda bakambwira ngo gushaka ivyo bintu mutavyemera ambwira ni abyaje mu buzima bwanyu burinda ngo babanyi barabaroga ngo biki sinanavyemera naraba kaza bamwo nkaraba ubuzima bw'umuntu akavuga ngo uri mu rutaro sinigeze namwemera uwo mupfumu mbwana nyuma mbona Imana iradukijira mpakijije muhira nuko icyo gihe ntabwo nari bwakizwe ngira ngo intare gukizwa nzoca ndayibabwira mu kiganiro gikurikira muri make rero mucamuzo nahabayeho uko abana twarabenshi abakunzi benshi harimo abakunzi twakundana kutuyoga n'utundi duhana muri make y'ubuzima nabayemo hama nuko rero hageze ko ngenda muri kaminuza mvuye mu camuzo nyene kiyo muri kaminuza ko imvira ko muri kaminuza umuntu hari rero zikurikira ndaca nababwira ingene nabaye mu buzima bwo muri kaminuza no mu buzima busanzwe byose nzogenda ndababwira tuganira ndabaramukije n'abantu twiganye mu windwe abantu twiganye muri secondaire mu gice cya kabiri cya secondaire ndabaramukije twiganye rero mu Rore aho twasengeye hamwe Muyaga ndabeshe ku Muremera aho twasengeye hamwe muri Mariya bwakizwe nyuma ariko nzobabwira ingene byahavuye bigenda ndabaramukije ndabasaba yuko kwandika muri commentaire ndashima cyane ko twaguma tuganira tukibukanya ibya kera naravuga amazina abantu baryoherwa niko ndabakinira ibirori abantu baryoherwa niko ndabakinira théâtre umurore ngira muravyibuka n'abafise amarore meza cyane mu bintu byo gukina kuryohera abantu muri théâtre mu bisanzwe je sinatwenga ariko naratwenza nari mu bantu batwenza abantu ababishima n'ababigaye mwihangane ariko ndabaramukije benshi nimva nabakumbuye
kugira ngo aho turahura ariho duhura bamwe bameze neza cyane twibukanya ibyo bya kera. Nuko rero ku batankurikiranye mutakurikiranye izina ryanje ni Jeremy Kazabukeye. Rero ikintu nabasaba no kusharinga ino ntahe yanje no gufyonda kuri subscribe. Hari amavideo menshi ndiko ndabategurira azogira ikintu abafashije, nabanje kuvuga ni reka mbanze nzobashingira intahe zose ukuntu umuntu yumve hama abo bizokubaka bibubake n'ibindi. Rero tuzogenda tubiganira gushika aho tumenyana turi inshuti, abari mu Burundi, abari hanze, abari Buraya, abari Canada, abari Australia, hose nzi ko hari abantu tuzinanye. Mwese ndabaramukije kandi ndabasezeye, mugire umugisha, murakoze.